Imana ishimwe cyane bene data shengero ry'Imana bakristo aho muherereye hose ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nti haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo muri kano kanya dusangire ubutumwa bwiza bwo kuburira ishengero ry'Imana aho riri hose. Umwami Imana data wa twese arashaka ko ibi bimenyeshwa abatuye isi bose kugira ngo umugeni wa Yesu arucizeho kuba maso no kwitegura. None rero uno munsi tugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yampaye kugira ngo menyeshe wewe mwene data aho uri hose. Ivyo tugiye kuganira bikubiye mu ngingo zishika zitatu. Ingingo ya mbere ni itubwira ngo wirinde kwihindura ku rukoba. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri iratubwira ngo wirinde kwiyonona canke kwihindura imbere mu mutima canke imbere mu maraso. Hanyuma ingingo ya gatatu iratubwira ngo gumana akaranga Imana yaguhaye, kubera yuko umwami Imana agiye kuza kugira ngo asuzume yuko abakristo bose bagumanya akaranga. Ni muri iyo ntumbero rero nkuzaniye ubu butumwa bwo kugira ngo umuntu wese yicara agavye atangure kwisuzuma. Imbere ya byose rero tugiye gusenga Imana, hanyuma niturangiza gusenga duca dusoma amajambo aboneka muri Bibiliya yera, duce dukomeza n'ubu butumwa bwiza Imana yampaye bwo kugeza ku bantu bose. Imana ihabwa icubahiro. Dusenga Imana. Mana isumba byose wera ugororoka wera wo mwijuru, muri kano kanya ndagushimiye yuko unyemereye ukabumpaye umwanya wo kugira ngo dusangire ubutumwa nabera. Ndasenga umuntu wese ahari hose yitegure agabe abe maso. Umwami Yesu agiye kugaruka kuza gutora ishengero. Ndasenga umuntu wese yitegure ategura ubugingo, maze twese tuze dusanganira umwami Yesu mu bicu. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwoko bw'Imana, tubanze dusangira amajambo y'Imana atubwira yuko uhoraho ariko araviwe, ariko araza kugira ngo aze gusuzuma no kurambura abatuye isi. Imana irambwira ngo ngiye kuza kurambura abatuye isi. None rero dusangira amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya igihimba n'ica 26, maze dusome duhereye ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane, ube urihishije akanya gato gushitsa aho ubushangashirwe buzoshirira. Umurongo wa 21, kuko uhoraho ariko araviwe, azanywe no guhanira ababa mu isi kugabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Imana ihabwa icubahiro cyane, amen. Mwene data, iri niryo jambo ry'Imana tugiye gusangira. Umurongo wa 21 watubwiye ngo uhoraho ariko araviwe, azanywe no guhanira ababa mu isi ukugabitanya kwabo. Uhoraho ariko araviwe. Uhoraho yarambwiye ko ariko araviwe, ariko araza uhoraho kugira ngo aze gusuzuma no kurambura abantu bariyononye, abantu bariyambitse iyindi mibiri, abantu bariyishizemwo iyindi mitima, abantu barahinduye akaranga, abantu barahinduye agateka Imana yabahaye. Imana yari yakuremye igomba kuzosana Imana. Imana yari yaturemye igomba ko tuzosa nayo, kuko uko Imana yaturemye irakuzi, kandi uko nyene Imana yatugize iragomba yuko tuzogumana ako karanga n'ako gateka Imana yatuhaye, kugira ngo tuzogumane ako gateka. Igihe Imana yarema umuntu, mu gitabo c'Itanguriro igihimba n'ica mbere umurongo n'uwa 26, turahabona amajambo y'ukuntu Imana yaremye umuntu. Igihe Imana yaremye umuntu, Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu
ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari buryo bubiri. Mwene data, Imana yakuremye mu ishusho yayo, Imana yandemye mu ishusho yayo, Imana yaremye Adamu na Eva mu ishusho yayo, irema abantu bari buryo bubiri. Igihe Imana yarema Adamu na Eva, yarabaremye umwe mugira umugabo, ubundi mugira umugore. Ariko mu nyuma, uno munsi ndagira nkubwire ibintu biriko biraba muri kino gihe. Uno munsi abagabo bariko barihindura, abagore bariko barihindura. Uno munsi kiremwa muntu kiriko kirihindura. Ndagira ngo tuje kuri za ngingo zishika zitatu Imana yambwiye gushikiriza abantu. Wewe mwene data uri hose, abantu aho mutuye, aho muherereye hose, mutega amatwi mwumve. Imana igiye kuza kugira ngo irabe uko Imana yaremye umuntu, irabe yuko ariko akiri. Ingingo ya mbere, Imana igiye kuza. Imana yarambwiye ngo ngiye kuza nsuzume abantu abo nzosanga bariyononye, bazoja ibumoso, ibubamfu hariya. Ariko abo nzosanga biyejeje, abo bazoja iburyo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Imana iragira ngo izane ingoma yayo mu isi, ubwami bwa Mesiya bugira ngo buze. Imbere ya byose Imana izosuzuma, irambure, irabe ukuntu abantu bifashe nuko bitwaye. Rero muri ico gihe rero Imana igiye kuza yiyizire, ize izunguruke, isuzume, irabe, izunguruke mu bisagara no mu bihugu no mu mabarabara no mu mihana, isuzume abagabo, isuzume abagore, isuzume urwaruka, isuzume abatama n'abatamakazi, irabe yuko uko Imana yakuremye ariko wagumye. Niyasanga warahinduye, igasanga hari ico wahinduye, Imana izohita igukura mu mugwi wayo, izohita igukura mu mushumba we, mu mukumbi w'intama zayo, izohita igushira ibumoso. Ico gihe ntuzoba ukibereye kuba umwana w'intama, ntuzoba ukibereye kuba umwana w'Imana, uzoba uhindutse ikivume n'igicibwa. Rero mwene data, umviriza, tega amatwi wumve. Muri iki gice ca mbere Imana igiye kuza izosuzuma ihereye mu mutwe, irabe kuri bamwe bahinduye imishatsi. Hari abantu bahinduye imishatsi bagatera ku yindi mishasha, hariho n'abahindura amarangi bagahindura amakurere ku mishatsi. Ivyo byose Imana iravyanka. Imana yambwiye ngo mbwira abantu bahinduye umutwe. Uyu mutwe niwo ugaragaza agakiza Imana yahaye umuntu. Iki gice kigaragaza ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana, hano hari ubwenge, hari amaso, hari amatwi, hari umunwa. Hano hantu niho hagaragaza ishusho y'umuntu, kandi umuntu nawe akaba arimwe mu ishusho y'Imana. Imana iragomba yuko iyi shusho igumana uko Imana yari yabikoze, uko Imana yakugize. Mwene data, rero n'igihe cawe cyo gusuzuma nimba utarahindura. Mwene data gumukuri, nimba utariyonona, gumukuri, woye guhindura, woye guhindagura, woye kwihindagura, woye kwiyoberanya. Imana igiye kuza izohera mu mutwe isuzume, isanze umushatsi ari mwiza, aho izohita ishima. Niyasanga hano mu maso utiyononye ngo wishire ko bya bindi hano ku ngohe, Imana izohita ishima. Imana niyasanga yuko utitabaguye ku matwi, Imana izohita ishima. Imana niyasanga utishizemwo bya bindi ku munwa, Imana izohita ishima. Imana izokomeza imanuke. Niyasanga utiyononye ngo wishire ko zanzara ku ntoke, ku minwe, Imana izoshima. Imana izobandanya. Niyasanga utiyononye ngo hariya ku maguru ngo wiyonone, ngo wishire ku izindi nzara ku mano, Imana izohita ishima. Ubwo rero tukiri ngaho, ndagira ngo nkubwire yuko Imana irasuzuma wewe mukenyezi, irabe nimba washishikaye kwiyambika nk'umutegarugori, nk'umukenyezi yiyubashe. Imana izosuzuma abakenyezi yuko batiyanuje ngo biyandurishe iyindi myambaro ibatuma bambara ugasanga bagenda bari gusa. Ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo niwiyambike, ngo gira ube maso, wambara impuzu zigukwiye. Mwene data,
ijambo ry'Imana rirabitubwira mu Vyahishuro Yohana ngo Vyahishuro Yohana igihimba ca gatatu umurongo n'uwa 15. Vyahishuro Yohana igihimba ca gatatu umurongo n'uwa 15. Mwene data, Yesu Kristo aburira ishengero ry'Abodikiya ati, ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire, ngira ntudahwe. Umurongo wa 17, kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco ngenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Imana ishimwe cyane. Uri impumyi ugenda menya. Abantu benshi bagenda baramenya. Abantu benshi bahisemo kugenda batambaye. Abantu benshi bahisemo kwambara uduhuzu tuduhenera musozi. Uno munsi bimaze kubuza abantu benshi ijuru. Ishengero ry'Imana riko rirandura ryarazimiye kuko bahisemo kugarariza Imana, bakiyambika twa duhuzu nk'utw'abantu, ugasanga umuntu agenda mwibarabara uko yakoze akabaye, uko Imana yamuremye uko yakabaye, ugasanga ntakigenda yambaye nk'uko bikwiriye. Ndagira ngo mbwire abantu, ndababwire yuko Imana igiye kuza kurambura no gusuzuma. Wewe mukenyezi, wewe mwigeme, suzuma urabe yuko utari kuri iyo nona ngo wonona agateka kawe, agateka Imana yagushizemwo. Imana iragomba yuko wambara ukikwiza. Aho rero twarimo turavuga ukuntu Imana igiye kuza kurambura izoraba imico n'imigenzo y'imitegekere y'abantu uko bitwaye n'uko biyoboye muri kamere zabo. Kuri ico gice ca mbere ndagira ngo ngire umuntu atangure kurondera ukuntu yoshobora gutunganya igice c'umubiri. Hariho n'abandi bicirako za tatuwaje, bakishirako n'ibindi bintu by'ibidrago, inzoka, abandi bakishigako amashurwe ngo bariterako ibindi Imana itabahaye. Ivyo byose Imana igiye kurambura, abizosanga bari uko abo bazoja ibumoso. Ico gice ca mbere rero Imana niyamara kukirambura izohita ivuga ati reka nje ku yindi etape igira kabiri. Mwene data, birashoboka yuko uzosangwa utononye umubiri, uzosangwa ataco wahinduye ku mubiri, ariko birashoboka ko Imana izogusuzuma mu gice kigira kabiri, ari imbere mu mutima, mu maraso, imbere muri ADN. Imana yarangiye ko igiye gusuzuma abantu. Hariho abantu benshi biyononye, hariho abantu benshi biteye ibishinge bibahindura muri ADN, hariho abantu benshi biteye inshinge zo kutavyara, hariho abantu benshi biteye inshinge zikabahindura, bikabahindura bigatuma bahinduka, maze ntibaba bakiri nk'uko Imana yabaremye. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana izorambura, kuko Imana irabona ibiri imbere. Imana irabona ibiri imbere mu mutima. Hariho abantu bariko bariyonona, ugasanga biyambika bihaye iyindi mitima, imitima ikabibiri, ivyo bita hybrid. Ugasanga umuntu yabaye ikivyagwa, aho kuba umuntu w'Imana, aho kuba umwana w'Imana, yaciye yiyongeranya kandi ahabwa uwundi mutima. Uwo wundi mutima ugira kabiri. Mwene data, suzuma. Isi igeze ku rwego rw'uko abantu bagiye gusigara bagenda bafise imitima ibiri. Umuntu uzosanga bamushize nk'umutima w'ikimashini n'uwundi mutima yavukanye. Muri ico gihe Imana ntizokwakira. Niyagusanga nk'umutima w'ikirobo, niwagusanga mu kimashini muri wewe, ari navyo bita izo za microchip zose zigiye kuza, abantu bazosigara bashigwamwo. Ivyo byose Imana ntibikunda, ntivyemera, kuko Imana irashaka ko uko yakuremye imbere mu maraso ariko izogusanga. Ndagira ngo mburire abantu bariko bariyonona bihindura, ugasanga umuhungu yihinduye umukobwa, ugasanga umukobwa yihinduye umuhungu. Ivyo byose ubu uri kurazimira, uzobaye ikizimire, uzobaye ruhebwa. Imana izogushaka ikubure, ntuzoba ukigaragara muri liste yabo yaremye, kuko uzoba utari umuntu, ntube n'igikoko. Nukuvuga uzoba umeze nk'iki obje, ntabwo uzoba uri umuntu akwiye. Abantu bariko barihindagura nimwihane. Abantu bariko barihindagura nimwakire Umwami Yesu Kristo. Abantu bariko barahindura ibitsina, bahindura yari umugabo akaba umugore, yari umugore akaba umugabo, yari umuhungu akaba umukobwa. Nimwihane.
imana igiye kuza kandi iraje vuba. Kuri icyo gice kigira kabiri, Shetani arimo arashaka guhindura abantu amarobo. Shetani arimo arashaka guhindura abantu babe nk'ibikoko, kugira ngo igihe imana izozira izosange ab'imana yaremye batakiriho. Ariko mwene data ahindukira, garuka, haracariho umwanya wo kwakira Yesu, haracariho umwanya wo guca bugufi no kwihana. Iyi ni isaha yawe yo kubohoka, iyi ni isaha yawe kugira ngo uhindukire wakira agakiza. Imana idufashe, imana idutabare. Hanyuma rero imana yarambwiye yuko igiye kuza uwizosangana muri iyo kategori ya mbere y'inyuma ku rukoba. Imana izosanga yaratunganije umubiri wiwe, yawugumije uko imana yawugize. Uwo azoba agiriwe ubuntu, ariko ntibizaba bigarukiye ngaho. Imana izoca ikomeza irabe n'imbere mu mutima, imbere mu maraso, irabe yuko uko imana yakugize bataguhinduye, utagiye kwihindura, utihindaguye, utayoberanye, utononekaye. Aho naho niyasanga utiyoberanije, uwo azoba ageze ku ntambwe yo gusuzuma yuko yakiriye umwami Yesu, umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Mwene data, aho nyene tukiri aho, hazoba hageze aho imana igusuzuma ikaraba yuko wabaye umwana w'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba n'icambere, umurongo n'uwa 12. Ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwipfuza k'umubiri canke no kwipfuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Amen. Mwene data, abamwakiriye, abakiriye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo mu bugingo bwabo, ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ndagira ngo mbwire uwo muntu azoba yasuzumwe mu gice ca mbere, agasanga ntaco yahinduye, agasanga yagumye uko imana yamugize, imana izokomeza isuzuma irabe ku gice kigira kabiri, imbere mu mutima n'imbere mu maraso, igasanga ntaco wahindutse, uracari kwa kundi. Imana izoca ibandanye isuzume irabe mu myizerere yawe yuko wakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iyo ntambwe rero niyo ntambwe igira gatatu. Imana izohita ikwakire, ikugira umwana wayo, igushire iburyo. Hanyuma niho rero Yesu Kristo yavuze ijambo rivuga ngo intama azoziherereza iburyo, impene nazo azoziherereza ibumoso. Mwene data, ari n'amajambo akomeye cyane Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe mu butumwa bwiza, mu butumwa bwiza bwa Matayo. Reka dusome ayo majambo. Azogushira iburyo, azogushira iburyo bwiwe. Hanyuma rero impene nazo azozishira ibumoso. Ibumoso, abazoshirwa ibumoso ni bande? Ni babandi biyononye, bahindutse, batakiri uko imana yabaremye, basigaye bameze nk'ibikoko. Ngo impene ngo zizoja ibumoso, abazosanga ari impene bazoja ibumoso. Mwene data, asuzuma urabe yuko wabaye nk'impene canke ko wabaye nk'intama. Iyi ni isaha yawe kugira ngo urondere, ubaze, usuzume, urabe ko kumbure ataco warahinduye ku mubiri wawe no ku mutima wawe no mu bugingo bwawe. Hari ico warahinduye ugasanga waranyuranije n'Imana. Ni igihe cawe, kuko uhoraho agiye kuza, agiye gusuzuma no kugendera isi. Ndagira ngo ndangize iri jambo ry'Imana mbwira abantu yuko Yesu agiye kuza, agiye kurambura abo yaremye, agiye gusuzuma muri ayo mabarabara abantu baharuye, muri iyo miharuro, aho hantu abantu baba, muri ibyo bisagara. Uhoraho agiye kuza atembere, azunguruke, azogendagendera ibisagara binini binini, agendagendere n'ibisagara bito bito, agendagendere n'abajya baba muri kampanye mu misozi, azogendagendere no mu bihugu biciye bugufi, bya bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, agendagendere no mu bihugu biteye imbere mu isi. Ibyo bihugu byose agiye kubigendera. Umwami Imana agiye kuza, agendere abakuru, agendere abahambaye, agendere abatunzi, agendere n'aboro,
agendere n'abakene, agendere n'abaciye bugufi ndetse n'abahambaye. Mwene data, umwami Yesu agiye kuza vuba. Muri ico gihe azoje gushinga ingoma yiwe. Birashakirwa ngo mwitegure, amahanga yose ni mwitegure. Ndagira ngo ngire ishengero mugabe, mureke gushigikira ibidashigikirwa, mureke kuremura ibitaremurwa, mureke kuremarema ibidashoboka, nimureke mpwemu yera yikorere, nimureke gushigikira abo biyononye bakiyonona ku mibiri ngo muriko murabaha ibikorwa, mubashigikira, mubahenda, muriko murabazimiza, kandi namwe nyene muriko murizimiza. Ahubwo nimurandure icaha, mureke gupfukapfuka, kuko ibyo mupfukapfuka muriko murakanda ibisebe, mukabikanda imirenzako. Birashakirwa ngo mukubure. Jambo ry'Imana rivuga ngo nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororeze ibihamo ziwe. Imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka, inzira z'ubukiru zose zizosenwa, maze abafise umubiri bose bagiye kubona agakiza k'Imana. Hinduka, nimwakira umwami Yesu Kristo. Umwami Yesu agiye kugaruka. Twiruka intumwa Yohana umubatizi arasemerera, aravuga ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, umwonga wose uzokuzuzwa. Mwene data, tegura umutima wawe, tegura ubugingo bwawe. Uhoraho agiye kuza kugendera abera, kugendera abatuye isi bose. Azobaje gutora umugeni agiye kuzamurwa, asanganira umwami mu kirere mu bicu, aho tuzokwamana umunezero turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo atubambiwe. Nico gituma mwene data, ndagira ngo nsozere nkubwira nti tunganya ingeso zawe, kemura ibibazo. Bakenyezi mutunganya ingeso zanyu, abagabo mutunganya ingeso zanyu, abakozi b'Imana mutunganya ibikorwa mu ishengero, mutegura inzira y'Uhoraho, kuko igihe Yesu azozira uzosanga atiriwe araza kugira ico ahiga muri ayo madini, kuko mu madini byaranse ko bakizwa. Barimo barakuza amadini, bashinga amadini gusa, ntibashaka gutegura inzira y'Uhoraho. Igihe Yesu azozira, azoza gutora umugeni azomusanga hariya, uwo ari we wese aho azoba yiteguye ari, ngo aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Aho uzoba uri hose witeguye wiyejeje, Yesu azogutora, Yesu azokujana. Jambo ry'Imana ravuga ngo uzoba ari mu murima ntazasubizwa inyuma no gusahura ibiri mu nzu yiwe. Uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yirwa aruruka no kurondera ibiri mu nzu, canke kurondera umutamana. Mwene data, ngo abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ni muri iyo ntumbero rero umwami Yesu ariko aravuga ati tegura ubugingo ngiye kuza, ndaje vuba kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yesu Kristo aravuga ati ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo, wa mbere ni wa nyuma. Mwene data, ni witegure, tegura ubugingo. Mwami Yesu agiye kuza. Nsozereye iri jambo no munsi ndakubwira nti Mwami Yesu aragukunda. Iyi ni mburi kuri wewe utarakizwa. Tegura ubugingo, ukizwa hakiri kare. Umwanya n'uyu isaha niyi. Reka dusozere n'amasengesho. Wera Mana yanje, Mwami w'abami, gitandara kizima, ndagushimiye yuko ubu butumwa butambutse kandi bugeze ku batuye isi bose. Ndasengeye uyu muntu akizwe, yihane, yakira agakiza, maze data tegura ubugingo, maze yoye kwiyanduza, yoye kwiyonona, kuko Mwami ijambo ryawe riratweretse neza yuko ugiye kuza, uri kuramanuka kugira ngo uze gutora umugeni. Ndasengeye abatuye isi bitegure, maze babe maso, bakira umwami Yesu agiye kugaruka. Urakoze, ubwami bw'Imana bugiye kuza. Mwami turagusabye kugira ngo udehe kwitegurira no kuba maso, maze aho uzozira uzosange tugavye twiteguye. Urakoze, ubishimigwe. Kuri uyu mwene data yakiriye agakiza, kuri uyu mwene data yihanye, kuri uyu mwene data yongeye kwakira umwami Yesu, ndamusengeye, ndamusabira guhumanuka no kwezwa no gukura bijya byose yishize ko byose abite hasi, maze yakira umwami Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, umuntu wese ariko arihana ndamusengeye, ndamusabiye kugira ngo umubabarire ibyaha byiwe byose, umwakire mu bwami bwawe, maze amazina yiwe yandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo, mwuhagirisha amaraso yawe y'igiciro kinini. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Mwene data wifuza kuturondera canke
kuganira natwe. Telefone nizi zikurikira: utanguza kuba ari hanze ya Canada mutanguza igiharuro kimwe mugakurikiza ko 819 ubusa ubusa indwi. Mwari kumwe na mwene so Abel Mbonimpa. Yesu abahezagire. Shalom. Azokwamara umwami, uwo mwami azokwamara umwami, azokwamara umwami, azokwamara umwami umukiza, azokwamara umwami w'enjungu, azokwamara umwami w'inganji, azokwamara umwami w'ibyaha, azokwamara umwami iraneza, azokwamara umwami umukiza, azokwamara umwami wa bose, azokwamara umwami w'ibyaha, azokwamara umwami